Nshuti bagenzi namwe mwese mwama mudukurikirana kuri Miro TV 257 turabaramukije cyane. Nica kiganiro icirore canje. Ni Mirka kuri micro tukaba twagendeye ishure École Primaire yo mu Kinindo aho tugiye kuganira n'abanyeshure baho. Tukaba tugiye kuganira ku nyifato bagize muri vacances, ukuntu bitwaye muri vacances, ico bafashije umuryango, ndetse ariko ntiduti intumbero tukaza kuvugana n'ico bashaka kuba muri kazoza. None turatanguye tubaramutsa twongera turamutsa bino bibondo n'umusi vyitavye kino kiganiro cacu. Amazina yanje bayitwa Shimirimana James, nkaba niga kuri Ecofo Kinindo, mfise imyaka 17. Nitwa Inaje Amelia niga muri CCMA. Nitwa Muza Aime, nkaba niga kuri Ecofo Kinindo 6e Manse. Nitwa Nirambe Banowera, nkaba niga 5e. Ego murakoze ku mazina mutubwiye. Hanyuma ikibazo ca mbere rero kivuga kuki ni kumenya ikintu bakoze muri vacances, muri ubu buruhuko, ikintu mwakoze kugira ngo mufashe abavyeyi, mufashe ikibano. Umwe wese atubwira ico yakoze muri ubu buruhuko. Jewe kuco nakoze muri vacances narize ibintu bitandukanye, narize kubana neza n'abantu, kwikingira coronavirus, hama nashoboye gufasha umuryango wanje mu bikorwa byo muhira, ndafasha utuntu n'utundi abavyeyi. Eka nagiye muri vacances nashobora gufasha iyo ngiye muri iyo vacances. Ego Amelia na Jewe narakorofye ndanagura imeza n'ibindi. Ivyo vyonyene? Nakoze ivyombo. Ego iyo uhejeje gufungura amasani warayasiga ku meza ukaca wigira? Oya, narayakura iyo mejeje kunywa icayi nkoza igikombe. Ego tuje kwa Emena. Nanje muri vacances ibintu nakoze ni ibintu byinshi. Narafashije abavyeyi banje aho bandeze, nkuko jewe mba kwa bibi wanje. Bibi naramufashije koza amasahani, guteka iyo abariko araraba nk'amakuru ku mugoroba, nkamufasha guteka, nkavoma, nkoza amasahani. Iyo agiye no gusenga nkamucungira abuzukuru tuvukana. Nivyo nakoze. Ego Nanje nafasha mama kudandaza, nkazuka mu gitondo kumufasha, nkateka, nkasuma, ndetse nkakora isuku mu nzu, nkabamesera abo tuvukana, nkaca nibandanya kwigwanya corona. Nivyo nakoze. ivyo byose none warabikora? Nje nubu nije ndabikora nashishika neza. Ni wewe uri imfura muhira, ni wewe uri mukuru? Nje ndi mutoya. Ego turumvise ko abana bafise ico bakoze muri ubu buruhuko, kuko twumvise benshi barafashije umuryango wabo, barafasha abavyeyi babo kugira ngo ibintu bigende neza, ibikorwa bigende neza muhira. None ko tuzi ko corona iriho ntiyagiye, naho yagiye iracariho kandi irafise ubukare, irica. Mukaba mwarize ingene bashobora kuyikingira, mwarabikurikije mbega? Ego twarabikurikije. Ego mwakoze ikihe kugira ngo mwikingire? Nibiki mwakora kugira mwikingire corona? Kugira twikingire corona, musanzwe imbere ya portail yo muhira usanga hari indobo kugira winjire umanza gukaraba, canke iyo ugomba gukora ikintu cyakoze k'abantu benshi umanza gukaraba. Hama kugira twikingire kandi ntushobora kuba muri nk'abajene barenga nka 200, urashaka kubegera inyuma kugira kuko hari igihe usanga hari umwayi gwaye ko mwese muce mushobora gufatwa. Ego none ntaho byashika mukagwana mu nda, mbe nta ufise umusheri muri mwebwe? Turumva yuko birakomeye afise umusheri. None umusheri muhuye wifata gute? Duhuye kuko nawe nyene n'amategeko yavuye ku mukuru w'igihugu, ntushobora kumugwa mu nda, ushaka kumuramutsa. Twarahana nyene turaramukanya bisanzwe nkuko abandi baramukanya kugira twikingira ico kiza coronavirus. None mwari bahiriza imetero? Kubahetse ego
twarashaka kubahiriza mugabo hari igihe nyine byashika rusanga twegeranye mugabo kuko tucamarana ngira mu mwanya muremure twasha tushobora gutandukana hama akagenda nanje nkagenda. Okay. Nta wundi muri mwebwe Amelia, nta wundi muri mwebwe avuga ati jewe ndi kumwe n'umusheri vyarangora n'ukuri canke ntashobora kuba atari umusheri wawe ari umugenzi wawe cane ngavuga nti jewe ntivyakunda yuko twubahiriza amategeko leta yasavye kubijanye no kwikingira corona. Ntawe vyagora. ntaje ngiye mu bagenzi twaririnda kwicarana hamwe umwe akicara nk'ahari undi hari ama tukaganira. Ego mugabo uko biri kose umuntu aragerageza kugira kurikize ibisabwa. Mugabo mva hari igihe bigora uri kumwe n'abagenzi uri kumwe n'abantu ufise ku mutima birakugora kweri ko wubahirize iyo metero canke ugasangana umuntu mukumburanye biranse ko wihangana. Mugabo urumva ko kugira dukingira amagara yacu dutegerezwa kubikora. Siko none. Ego none duheze ikiganiro cacu bisanzwe ikiganiro gihagaze citwa icirore canje. Gihagaze ku kumenya ico dushaka kuba muri kazoza. Siko mwese ngaha muri twebwe arasi ikintu ashaka kuzoba muri kazoza. Nanje ndafise ico nashaka kuba muri kazoza. Ikibazo si nukumenya ko nagishitseko canke nkicicizere kuzogishikako. jewe nimbuza kuzoba docteur. Ego muganga avura iki? Muganga avura abana. Ushaka kuba umuganga avura abana. Urazi umuganga avura abana ingene bamwita? Bamwita gute? Ameli. Umuganga avura abana bamwita Ameli. Urumva azo ari izina giwawe ariko izina rusange ry'umuganga avura abana urarize? Yego. Muganga avura abana bamwita umupediatre. Siko? Nukuvuga ngo wewe ni wavuga ati je nkeneye kuvura abana uzobuzi ku izina ryawe uzobura witwa umupediatre. Uzocibagira none? Sawa. Tuje kwa Eme nawe atubwira ikintu ashaka kuba muri kazoza. Nanje nifuza kuba president. Rero njo nokora kugira ngo ngombe president. Nokurikiza impanuro z'abavyeyi. Aho nciye nkubaha abansumba nabo nsumba nabutungana kugira ngo ashobore kubereka ingeso nziza. Yego. Kandi ikindi kintu kuba umukuru w'igihugu ubitangura ukira umwana mutoya. Aho uciye bavuga ati ujya mwana ari n'indero. Ujya mwana arubaha abantu. Yego nuko. Ego ico coco. Rero urabivuze kuba umukuru w'igihugu bitangura kare. Uhora wiyumvira kwitoza gutwara ishure kuba umudelege de classe. Ego kwishure twaragize amatora yo kuba delege 5e année. Abanyeshure batora jewe ndabadelege. Yego. Ntibakwidogeye ati delege yaratutwaye nabi. Aya siko ntivyigeze bibaho. Ego turumvise ko Eme yifuza kuba umukuru w'igihugu kandi avuga nti nabitanguye kuva kare ntangura gutwara ishure. Niko? Ego. Nanje nifuza kuba umwigisha kandi nkakurikira umwigisha ibyo aduhaye nkamutegera kandi nifuza kuzoyamara nkiga nkashika imbere nk'abandi. Ego Nowela izina. Nowela aratubwiye ko ashaka kuba umwigisha. None Nowela hari umwigisha yaba yaragutumye wifuza kukurikirana uwo mwuga? Hari umwigisha yakwigishije neza ukavuga nti nanje numva ashaka kumera nkawe? Yego. N'uyu umwigishije wo mu wa gatatu. Izina ryiwe niri? Jane. Okay. Nowela akeneye kuba umwigisha kubera ko Jane yaramwigishije neza aramutuma yifuza kuzoba umwigisha. Icyo nifuza kuba muri kazoza nkeneye kuba umufootball. Icya kabiri nacyo ndakeneye kuba umuambasaderi. Keneye kuba umufootballeur. Ego. Umufootballeur kandi akeneye kuba umuambasaderi. Ariko ivyo bintu bibiri ego urashaka kubikorana. Muga ntushaka kuvuga ngo mbambe umufootballeur ngo kiba umwuga bamace mba n'umuambasaderi. Nuvuga urashaka kuvuga nti nkeneye kuba kimwe umuambasaderi mugabo ashobora kuzarakina football mu mwanya habonetse akanya.
muri ivyo nakubwiye urumva ego ndashaka ko mu football cyangwa mu ambassadeur muga muri ivyo navuze icyo mbona kije bwa mbere nicyo nzoca fata. urumva ufise intuze ya novuga mu gifaransa amashwa abiri. Ego turumva ngaha yuko dufise aba ambassadeur na footballer, tukagira abaganga bavura abana, tukagira aba president abatware beza, tukongera tukagira n'abigisha beza. Iri shuri riratunze cyane, umva ko rifise abantu bakomeye bifuza kuzoba ikintu gikomeye muri kazoza. None turangije ikiganiro cacu, mubwiye iki iyi televiziyo yacu yabagendeye no munsi? Okay, cyambere turabashimiye kuba mwumviye kuza kudukoresha ikiganiro kuko jewe nize ngaha kuva mu mwaka wa 4 ntabwo nabigere mbona biba mugabo ahubwo mbonye ati nemba nimboneka rimwe vraiment murakoze kuba mwaje kutugendera nundi umunsi muze mugaruke. Ego namwe mwese mwadukurikiranye turabashimiye cyane ko mwafasha akanya kanyu kugira ngo dukurikirane. Turi kumwe na James na Amelie na Aime na Noella, nibo twakoranye ikiganiro no munsi. Kuri micro mukaba muri kumwe na Milka, hama kuri kamera akaba ari Jado. Tubifurije kugira ibihe byiza rero mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu.